Ndakuramukije naguha kaze umunywanyi wacu buri kurabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turagushikiriza. Sangwe kaze mu makuru agezweho ariko aravugwa cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari amakuru akomeye tugira turabire hamwe, amakuru ari buze kugaruka kuyarabana na politike, umutekano ndetse n'andi makuru yose aba ariko aragarukwa ko cane irya nino mu bimenyesha makuru bitandukanye. Hari umushehe Rashid Ndikumana yapfunzwe ku itegeko rya Ndakugarika. Ni nyuma yaho uyo mushehe yumvikanye ariko aramaramaza umushikiranganje w'intware hagati n'iterambere rusangi Gervas Ndirakobuca batazira Ndakugarika. Ibitutsi yamututse bikaba vyoba ari byo vyamwinjije ibohero. Turaza kugaruka ku makuru akomeye cane dukuye mu Bayisilamu. Hari amakuru avuga yuko hashobora kuba imigumuko kandi vyatanguye gutegurwa. Turaza kumviriza inkuru mw'idonido kubirabana n'ico Abayisilamu batanguye gusaba umukuru w'igihugu ndetse na Gervas Ndirakobuca yapfunze uyu mushehe. Muzindi nkuru ziriko ziragaruka ko cane turi buze gukurikira umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi. Uyo nawe ashobora kubugozwa mu mabanga n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Turaza kubigaruka ko turabe ico uyo mushikiranganje Deogide Rurema yoba agiye kubogozwa mu mabanga ndetse n'imvo zoba zigiye gutuma yabogozwa mu mabanga yiwe. Indi nkuru zose ziriko ziravurwa cane turaza kugenda tuzikurikira mw'idonido, aho turi buze kwakira abamenyesha makuru batandukanye bari bugende badushikiriza ayo makuru nkuko twayatohoje. Murazi ko amakuru yacu aba ariko aravurwa cane irya nino. Ayo makuru tuyatohorezwa n'umurwi w'abamenyesha makuru bakayadushikiriza, naje nkayatunganya neza maze nkayagushikiriza ingingo imwe ukwayo. Reka mbanze ndagusabe gufyonda kuri sabone niba utarayifyonda ko kano nakaryo keza ko kugira ufyondeko. Urabanditse ijambo sabone canke se subscribe nimba ukoresha ururimi rw'icongereza ufyondeko kugira igihe cose dushize ko inkuru urajwa mu bambere bashikirwa nazo. Ku banywanyi bacu mbere mu Burundi tugiye kubana, reka ndabaye ikaze. Ushobora kubutwumviriza uri mu bihugu by'abanye canke se urijyanye no ku mugabane wa Afrika ndetse namwe muri ku migabane y'amakungu ya kure. Ndabakengurukiye cane n'abakazi muri ano makuru ngira turabire hamwe. Reka rero ano makuru tuyatangurire ku migumuko ishobora kuba mu Bayisilamu ndetse n'ico basaba umukuru w'igihugu ndetse n'umushikiranganje Gervas Ndirakobuca. Inyuma yaho hapfungiwe Shehe Rashid Ndikumana yumvikanye ariko ariyamiriza ingingo ya Ndakugarika yo kuvanaho umuhamagaro w'Abayisilamu. Vyateje ikibazo gikomeye ngaha mu Burundi gushika naho uyo shehe yinjizwa agasho. Bivurwa yuko ngo ivyo byose vyakozwe ku itegeko rya Ndakugarika. Reka tubaze dukurikire ibishobora kumushikira ndetse n'ico basaba Gervas Ndirakobuca, umushikiranganje w'intwaro yo hagati n'umutekano n'iterambere rusangi ngaha mu Burundi. Inyuma yaho turaza twumviriza n'andi makuru yose ariko aravugwa cane irya nino. Eka makuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'intwari ibereye. Ifungwa rya Shehe Ndikumana Rashid yariko arasengesha ku musigiti wo mu Buterere ngo gerekana ko abarundi bagipfungwa baho ivyumviro vyabo, ngo kuko nta kindi na kimwe co sigura ko yari gupfungwa aho gushikiriza ivyumviro vyiwe ku vyashikirijwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu. Abandi barundi bamenyesha ko ari kindi kimenyetso kidasanzwe c'uko intwaro ya Evariste Ndayishimiye ari intwaro ya Jogora duhure. Aline Munezero yaduteguriye inkuru. Buyakamanye ntigata kandi biragoye guhisha umwotsi inzira ikirasha. Ivyo nibishikirizwa n'abanyagihugu inyuma y'ifungwa rya Shehe Ndikumana Rashid yari karasengera ku musigiti wo mu Buterere, ahogwa kuba yashikirije iciyumviro ciwe gisa n'inyishu ku ngingo umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yari yafashe isaba Abayisilamu bo mu Burundi kudasubira kuvugira kuri mikro bavyura abayoboke babo ngo baje mu masengesho. Kugaba abanyagihugu bamenyesha ko atari ubwa mbere abarundi bahogwa ivyumviro vyabo, kandi leta ikama ibihakana ko ata muntu n'umwe ishobora gufungira ubusa. Ngo yamaraye ku munsi habandanya kwibonekeza ivyemezo bidasanzwe vyo guhotora no kubuza uburenganzira abarundi na cane cane gushikiriza ivyiyumviro binyuranye n'ivy'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ngo leta mvyeyi yari ikwiye gufatira ku karorero k'umukuru w'igihugu c'Ubufaransa ingene yifashe inyuma yaho umunyagihugu amukubitiye
Profe ku munsi w'ejo, ikamenya ko umunyagihugu atagomba guhogwa ivyumviro vyiwe, ahubwo ko umunyagihugu igihambaye ari ukumwumviriza no gushobora kumutunganiriza. Bati Shehe Ndikumana Rashid ntakwiye gufungwa ahogwa ivyumviro vyiwe yashikirije. Urukurikirane rw'ibikorwa vy'urugomero Kajeke mu ntara ya Bubanza, umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deo Guide Rurema hamwe n'abo bakorana baratungwa gatoki n'abanyagihugu kuba batitwararitse gukurikirana ibikorwa vy'ugo rugomero. Ikimenyetso batanga nuko umukuru w'igihugu ubwiwe ari we yihagurukiye akaja kuraba uko ibikorwa vyifashe mu gihe ubushikiranganje bubijejwe aribwo bwari kumuha raporo y'ibikorwa. Basaba umukuru w'igihugu kubogoza mu mabanga abo vyega bose bakorera muri ubwo bushikiranganje. Idonido mu nkuru twateguriwe na Dondo Diemba z'umutima. Umushikiranganje Deo Guide Rurema ngo niwe yategerezwa gufata iya mbere mu gukurikirana ibikorwa bijanye n'urugomero Kajeke kuko ari ibikorwa bijanye n'igisata ajejwe, niko abanyagihugu bibubanza babibona. Yamara uwo mushikiranganje canke abo bakorana muri bwo ntibigeze berekana ishaka ryo kwitaho gukurikirana ivyo bikorwa nk'uko ngo bisanzwe bigenda ku yandi masoko atangwa na leta. Abajejwe gukurikirana ibikorwa ntibahagarika kubikurikirana gushika habayeho ishikirizwa ryavyo, ariko kuri urwo rugomero akarorero bavuga abo banyagihugu nako ibikorwa ishirahamwe Betiko ryategerezwa gukora vyarinze bigera ku bice 98%. Ubushikiranganje bujejwe kubikurikirana butaraja kubiraba, ntibwigeze kandi buja guharura aho ibikorwa bigeze buheze bubihe agaciro. Ivyo iyo bubikora bwari guca butanga uburenganzira kuri entreprise Betiko bwo kurihwa amafaranga bivanye naho ibikorwa vyari bigeze. Ivyari gutuma iyo entreprise ibandanye ibikorwa mbere ikanaheraheza ivyo yari yasezeranye na leta vyose kubijanye navyo. Kabaye rero agahombo gakomeye kuri entreprise Betiko kuko yugaye, agahombo abanyagihugu bavuga ko katewe n'uburangare bw'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi. Ubutungane bukoze budahengamye ivyo bizoteza uruhombo leta kuko itegerezwa kuriha iryo shirahamwe nk'uko vyabaye ku mushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro mu misi iheze, akabogozwa mu mabanga yiwe bitewe nuko atariko ararangura neza akazi kiwe. Basaba umukuru w'igihugu kubogoza mu mabanga umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deo Guide Rurema kuko nawe atakoze ico yategerezwa gukora ku bikorwa bijanye no kubaka urugomero Kajeke naho vyatanguye ataraba umushikiranganje. Abandi ngo bakwiye kubogozwa nabo bakorana bita mu kinyamazuru les fonctionnaires dirigeants. Basaba kandi amatohoza adahengamye ku bantu bose bategerezwa gukurikirana ivyo bikorwa kuva mu mwaka w'2010 bitangura. Uwagize uruhara rubi wese muri urwo ruhombo aheze abihanirwa. Abavyeyi barereye ku ishure shingiro Gitongo baridogera iburabuzwa ry'abana mu gihe bariko baritegurira ibibazo biheze umwaka ngo nuko bataratanga amafaranga 1000 yiswe ay'intega bizoza n'amajana 3 yiswe ay'umukutsa kivi. Bakabona ko ari ubusuma buriko bukorwa na musitanteri wa komine Kanyosha intara ya Bujumbura afatikanije n'umuyobozi w'indero muri iyo komine nyene ngo kuko n'umuyobozi w'ishura yatoza atazi ico azokora. Barasaba buramatari ico kimwe n'umuyobozi w'indero mu ntara kubakurikiranira ivyayo mafaranga adasiguritse iyaje. Inkuru twateguriwe na Eric Kwizera. Iburabuzwa ry'abanyeshure biga ku ishure shingiro Gitongo zone Muyira komine Kanyosha intara ya Bujumbura rirahagaritse imitima abavyeyi baharereye naryo abo bana batanguye kwirukanwa mu gihe bariko baritegurira ibibazo biheze umwaka. Imvo nyamukuru ngo nuko batarariha amafaranga 1000 yiswe n'umuyobozi w'iryo shure Jeremy ay'intega bizoza hamwe n'amajana 3 avuga karayo guhemba umukutsa kivi. Ivyo akaba yabishikirije mu nama yari yatumiwemwo abavyeyi baharereye kuwa kane Rusanga mu mwaka 2021 bagize barabaza ico ayo mafaranga asabwa azokora kuko babona ari menshi. Yabishuye ko boja kubaza musitanteri wa komine Kanyosha na Umvukiye Genoveva
Genoveva hamwe n'umuyobozi w'indero muri iyo komine nyene ariwe Nahimana Veneranda. Wewe ngo ntihagire n'ico basubira kumubaza. Nayo mu bijanye nayo bitiriye agashiruka bute ko mukutsa kivi gusa gasizeshwa rumuri barayiciye umurya kubona abanyeshuri barenga 8,000 bishuzwa umwe amafaranga angana $300 ngo yo kwishura uwo mukutsa kivi abonetse mu mpera z'umwaka. Abo bavyeyi ngo babonamwo ubusuma butagira uko busa buriko bukorwa na Mustanteri Ntamvukiye Genoveva co kimwe n'umuyobozi w'indero muri komine Nahimana Veneranda kuko batari bwabone aho batozwa amafaranga nkayo umwaka uri kurahera atagira n'insiguro. Bagiriye ko basaba Desire Nsengiyumva buramatari w'intara ya Bujumbura co kimwe na Rafael Ciza umuyobozi w'indero mu ntara ya Bujumbura kubakurikiranira ivy'ayo mafaranga hamenyekana yaja n'ico akoreshwa nihaba harabayemwo kunyonora uwabikoze ashengezwe. DJ Paulin arongoye Crystal Events yahaye ikiganiro abamenyesha makuru mu nyubakwa za Kadesh Club mu gisagara ca Bujumbura aho yamenyesheje ko hagiye kuba ibitaramo bibiri, kimwe kizoba kugenekerezo ya 17 mu Kakaro mu mwaka wa 2021, ikindi kikazoba kugenekerezo ya 14 Myandagaro uyu mwaka nyene turimwo. Intumbero y'ivyo biteramo ngo nuguhimbaza isabukuru y'imyaka 8 Crystal Events imaze ikora, ko mu gihe ibitaramo bahora bakora vyahora vyitwa Celebrate Night. Iki gitaramo ca mbere kizoba citwa Celebrate Night 257 kubera ko kizoba kigiye kuba mu gihe hari haheze umwaka kitabaye kubera ikibazo cikiza ca COVID-19. Akazoba ari n'akaryo ku bana bakiriko baraduga mu muziki kwiyerekana. Igiteramo ca kabiri kizoba categuwe mu ntumbero yo gusubira kuryohera abantu, kikazoba kandi citabiriwe n'umuririmbyi Jose Chameleone akomoka mu gihugu c'Ubuganda. Kuri uyu wa mbere nyene ikigo c'igihugu kijejwe gutororokanya no gushira habona ibiharuro mfatirwako na ndanganshusho Istebu caratunganije umwiherero ku bahinga bariko baratunganya ivya rusasuma mu ntumbero yo gutegura ibikoresho vyose bizokoreshwa muri rusasuma y'ibanze yimirije tegura rusasuma nyezina yo mu mwaka wa 2022 y'abanyagihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi. Kandi hazokoreshwa ubuhinga bwa none mu gutororokanya ibiharuro. Kuri uyu wa kabiri igenekerezo ya 15 Ruheshi mwaka wa 2021 habaye inama yahuje abajejwe umutekano bo mu kiyaga ca Tanganyika hamwe n'abaserukira abandi mu barovyi bakorera ku myeha ya Gatumba gushika mu Kabezi, aho umuyobozi mukuru w'ikivuko ca Bujumbura yashikirije ko ubwato bwose bukorera mu kiyaga ca Tanganyika bubwirizwa kuzoba bufise imparati yerekana umweha bukorerako. Umurovyi wese nafise ubwato bita igipe azoriha amadolari y'abanyamerika 105 kugira ashobore kuronka impapuro ziranga ubwato bwiwe harimwo n'imparati. Ivyo bikaba biri mu bizofasha mu gukomeza umutekano no mu kurwanya ubusuma n'amagendo vyama vyibonekeza muri ico gisata. Nayo ku mweha w'uburovyi wa Olympique muri zone Kanyosha aho ni mu bumanuko bw'igisagara haravugwa ubukene bw'utuzu bwa sugumwe buharangwa, aho abarovyi bavuga ko utwahahora twatwawe n'iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika bigatuma bifashisha imirima ihegereye. Ni mu gihe bashikiriza ko bafise amakenga ko bazova bafatwa n'indwara zituruka ku isuku rike kubera ico kibanza gikoranirwamwo abarovyi batari bake, hariho n'uburiro n'uruja n'uruza rw'abaguzi. Ku ruhande rwa Mustanteri wa komine Muha ashikiriza ko ico kibazo bakizi kandi ko bagiye kugitorera umuti vuba.
ku civugo inyuma y'imyaka 30 iheze twiyemereje amasezerano ya Afrika ajejwe agateka no kubaho neza k'umwana turushirizeho inguvu mu gushira mu ngiro ibiri mu ndinganizo y'ivyokorwa gushika mu mwaka wa 2040. Igihugu c'u Burundi kigiye kwifatanya n'ibindi bihugu vya Afrika mu guhimbaza umunsi mukuru wahariwe agateka k'umwana nk'uko biri mu itangazo yasomwe na Celestin Sindibutume, umugenduzi mukuru wo gushigikirana imibano agateka kazina muntu n'iterambere ridakomira. Uwo munsi ukazohimbazwa kw'igenekerezo ya 16 Ruheshi umwaka wa 2021 mu kibanza Sober kiri muri zone Maramvya, komine Mutimbuzi, iri mu ntara ya Bujumbura, mu ntumbero yo gushigikira abana bakozweko n'imyuzurira ihitiye mu Gatumba no mu Kajaga. Kuri uyu wa kabiri mu ruganda n'abamenyeshamakuru, umwunganizi w'umushikiranganji w'amagara y'abantu Onesphore Nzigirabarya yashikirije ko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwatunganije indwi yahariwe amagara y'umuvyeyi n'ibibondo kuva ku munsi w'ejo wa gatatu igenekerezo ya 16 ku kwezi gushika kw'igenekerezo rya 18. Abana bafise hagati y'amezi 6 n'imyaka 5 bazoronswa amama ya vitamine A akinga uruhumyi. Abandi bafise gushika ku myaka 14 hamwe n'abakenyezi bibungenze kuva ku mezi 3 bazoronswa ibinini vy'inzoka. Yahamagariye abanyagihugu kwitabira iryo sekeza. Diyoseze ya Bururi yatanguye kubakira ivuriro abanyagihugu baba Icangwe muri zone Gasanda, komine Bururi, kandi ngo ibikorwa bigeze ku ntambwe ishimishije hafi 60%. Ngo nubwo bari bemeye gusubira ku ngingo yo gusubiza ibiciro vy'imikate uko vyahora, ngo ntibarabikurikiza. Abo n'abadandaza n'abakora imikate n'ibitumbura mu gisagara ca Ngozi. Imyidogo ni yose ku banyagihugu basanzwe bagura imikate n'ibitumbura, nayo bajejwe intwaro basaba abadandaza kubahiriza ibiciro vyahahora. Abadandaza bakavuga ko ivyankenerwa mu gukora imikate bizimvye cane kandi bariko bakora bahomba. Mu ntara ya Kirundo ku mutumba wa Vumbi haravugwa ubukene bw'amazi meza, aho ibido imwe y'amaritiro 200 ikigurwa amafaranga 400. Abadandaza amazi bavuga ko baruha cane bagira ingendo z'amasaha 2 baja kuvoma canke bagakora ingendo z'amasaha 3. Bagasaba abajejwe intwaro gutorera umuti ico kibazo. Dutandukire amakuru y'inkino. Mu gutorera umuti kibazo kiri muri basketball ku rwego rw'igihugu, Febabu haraye hatumwe ko inama ya bose ngo akaba ari imwe mu nzira yo gutora umuti. Nk'uko biri mu rwandiko ishirahamwe ry'umupira w'amaguru FFB yasohoye, igihe co kwandikisha abakinyi bari mu migwi kizohera kw'igenekerezo ya 19 Nyandagaro umwaka wa 2021. Iyo ikaba yari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.